mama yambwiye ati ntiharagera Nkubwiye kandi aho sinakuzamo kandi umuvyeyi yavuze rero cumwumvira rero mama yambwiye ati ntiharagera je rero mu mutwe nishiramwo yuko ambwiye koko uwo mukobwa twari kumwe muhira bari bamuzi uwo rwa mbere mugabo bari bamuzi mugabo batazi yuko umukobwa yahindutse kera yabaye undi muntu turabyo ari close cyane na mere yamufata nyene nk'umukazana yari yaramaze kumwakira mu muryango yego yaramaze kumwakira agenda akamutekerera imizigo imiceri ibiki byari bigeze kure kabisa n'umuzukuru wiwe n'umuzukuru mukuru wa mama afite ko wanashaka umwana twamuvyaye ko yaragiye hanze kuyo pana yaraje arambwiye ati uko ngiye hanze ko ngomba ati nahije ishuri muhiri wacu bwabo naho ni nabi wabo babikoze man bamugiye mu matwi tuwe muhiri wacu we nibagushaka gani bari je ofete abantu batanzi hari abantu banjija par nyene kuri regard uravye profile gutimo cinjuru rubanza ta nabamwe jamani serisa rero mugabo umuntu kandi wewe yaranzi neza yuko ntari baba nabamwe mugabo nyuma arabakonvenka araba influencer asanga yene ni mu ndaba mu bambe hama yasangura kuza ankorerako cyane je mama nkamere nkamubwira ati mama je uya muntu bugira je byarahetse nawe rero yarafise agasura umengo numweranda kumbe ari abantu bafite isura inziza nanje rengene mba nimereye ntanyumve je akayisa yumvirizo mudata ati je ko ndamubona ngaha ameze neza we nawe rero You better know my people. It's another day, it's another blessing. Come on, I'm Kumusukundi Bakunzi ba Kazwar TV. People them call me Done For Real, the most champion conqueror, from zero to hero, from nothing to something. It's Bakunzi ba Kazwar TV. Jimmy Sosio Mudinga tuzanye content after content. One turi kumwe na Nindere Idris Maniragaba. Simbizi wasema vumba umunyoni kundi munsi umeze neza Simbizi kenda kabisa ibana reka nkubwire congratulations kabisa ukoze ibintu kabisa abantu abajene benshi bifuza gukora mugabo batinya ndagashireko babitinya kubera bisaba uburyo by'abangarira komeye Simbizi wazi wirationa wewe ukiyumvira kurationa n'undi muntu n'abandi bantu ni ibintu bikomeye cyane uri umugabo biri simple gusa no gutimba to no gutimba walaye ijambo ry'Imana ryo rivuga yuko n'inyoni zo mu kirere Imana irazigaburira so ni juste ufashe ingingo n'Imana ufashe ingingo tu nico kiri important ubwoba ni si by'umuntu yoshira imbere cyane tutaratangura neza kwiyumvira kugira mariage ni ibintu wiyumvira igihe kinini ya canke ni ibintu byaraje umunsi muravuga ati jewe reka basinje ngirengire mariage kabisa fata umwanzuro tagenze gute kuko ari abantu benshi ngaha badukurikirana biyumvira none je kugira nzogire mariage ni ibintu nzopanga imyaka 5 ni ibintu nzovyuka byingiye bimeze gute Simbizi urafise experience deja kwanza mariage ntiraba bon ntirahera procedure bon ari abantu ari muramwe tunuko utagize ngo dote mariage uraswe byo bamenyereye kubigira mimi niko nafanya ikintu kimwe bukebuke witonze amira ibinoze mimi nafanya bitu pole mugabo kandi plus uko ugira kimwe niho bigutwara n'uburyo bwinshi hano bibaza ngo ukora ugira kimwe man predote yabaye kwaye d'abord kwanza haba procedure ya mariage n'umugambi muremure novuga yuko uyu mugambi nawe uyumviriye kuva kera kuko je mfise umuryango mvukamo sivyo peu importe akazi nkora muganda afise famille vamo sivyo kandi famille y'abantu bagendera ubuntu sivyo kandi nanje ndi mu bantu ngendera ubuntu cyane rero je sinokora ivyo bakuru banje ivyo papa batakoze umva ntegeza kugira mu makanda y'abandi so rero that is why je kuva kera namye mvuga ati
ni step ni mico umuntu ageramo hari ivuga ati ndashobora gufata ino ngingo nkategura urubanza nanje nkatumira ibintu bikaba ku mugaragaro bose babibona kandi ikindi naco je nkaje kubikora hari ibintu tugomba kubera akarorero abandi sivyo tugomba kubera akarorero abandi hari ujya n'umugabo asigaye ari umugabo nakasigara umugabo ufite urumva kuba umugabo n'indi titre kandi n'indi titre yuwahitse ari kuba umugabo hari n'abagore b'abagabo yego umugore ari umugabo ndenga mama wanje n'umugore kandi n'umugabo kuko ara fighting nyene akora fighting abagaje mu n'umugabo tubwa rero hari n'akandi kantu iyo umaze gukora ujya mugigwa nahone hari une valeur ajoutée hari n'undi mugisha uza ko muri societe uba wahinduye statut social uri ubundi muntu sibyo rero ayo ma statut rero hara naya bose hari undi muci w'abantu mengo turikumira natubwe nitugomba kubaho sinzi kurabona mu bindi bihugu urasanga umuntu n'umudepite umushinga amateka n'umuririmbyi akaba umudepite turabonye muri za Sierra Leone hari Liberia abajeje aba footballeur aba président de la République tipa comédien nani Zelensky pa comédie ushana comédie izana muri politique deux fois izindi ngingo comédie politique na fa politique yanatamba baido ya president tamba so rero hari ibintu tuba tutakuriye kwikumira nanjye ndashobora kuba umugabo nkagira abo ntwara ega burya intwaro ya mbere ihera mu rugo ivyo bose ibisuma byose bivise ingo bivamo nta muntu abyari ibisuma ibisuma bicanye bose bafise ingo babyara bafise n'umuyobozi wabo juste urumva iyo uri umutwe w'umugurugo urabumenya ati reka rero jewe nkajewe mu rugo nakuriyemo muri vision y'urugo ngene babipanga baratekanya yuko ari umunsi nzosabirwa sivyo nanjye mu kwitegurira gusabirwa hari ukuntu nanje ndabibamwo kugira niyo mpamvu rero kuvuga ati gufata decision yo kuvuga ko before je nkaje par exemple igihe nari kuvuga ati gushinga urugo rwa mbere mu nta bimwe byo planninga nari kurushinga urugo je muri 2019 wari nari kugira mariage 2019 hanyuma cyo bigenda gute mugabo iyo ari planning iyo mu 2012 na gatatu kavuga ati je 2019 twari kumwe ico gihe twatekanya ko bana 2019 ari uko ntiyari ujya oya ntiyari ujya ahejeje ishuri ahejeje licence kuko uwo twari kumwe ico gihe bahama cafati mu nyuma muri 2017 afata ingingo ziwe ari detasha ati poa caduhura n'ujya uyundi wewe muri gahunda zacu vyari kuba muri 2021 mugabo kutwamaye muri 2020 mugasanga arafise ubuntu muri kuno wundi nawe yari afise ubuntu ico gihe mugabo mu nyuma mbona ati yarakwinyegezamwo no apana tu ntivyagenze uko vyategezwa kuba bwati okay ubuko shoboye kundonga undi muntu ko ubwa mbere ntahura tu akansuporta kambwe ati bigenze uko mugaheze igihe mu 2010 twakuma kuva tukiri abana tukiri bato okay turanunguka n'umwana turafite n'umwana hama kuva muri 2017
yaragiye hanze kwiga amahanga aramuhindura abundi nyene amahanga arahindura abantu voilà na distance niki jamo sivyo et j'ai pris le temps ndagerageza arataha ndagira inguvu arataha mbona ati ntibigenze uko wavyifuza bigenze uko pana uko nivyo twategekanya mukiri kumwe ya kurumva ni nawe yari yarampropoje yuko tukwegana ko ibintu byo gukundana n'ibiki jewe n'ibyari swing zanje vraiment yabinjizemwo hamanire tuvanye nabigiyemwo nyene uko kandi ndabona neza yuko iyo uri kufisa umu partenaire mu vyumva kumwe uragera kure cyane rwose ufise umu partenaire amenya ivyo ukunda amenya ivyo wanka ashaka gushira ku murongo ambwiye ati iki ntuzosubire kugikora iki gikoguku n'igikoguku muri ico gihe bure turuva ibintu biriko biragenda neza so ama byanse umva niho nacendo nk'uwundi none nsanga turamacingana natekanye yuko ibintu byoba muri 2021 mugabo ugiye Imana nayo iramenya ibintu byose bikorera ku mwanya wavyo don't force ngo Dieu ngo l'homme ngo propose et Dieu dispose ko ndibuka ico gihe mama naragenda ambwiye ati mama je ngomba kuba kugwanje mama yambwiye ati ntiharagera mvuga kubwiye kandi naho sinakuzamo kandi mu vyavuze rero cumwumvira rero mama yambwiye ati ntiharagera je rero mu mutwe nishiramwo yuko ambwiye koko uwo mukobwa twari kumwe muhira bari bamuzi uwo rwa mbere mugabo bari bamuzi mugabo batazi yuko umukobwa yahindutse kera yabaye undi muntu turabyo ari close cyane na mere yamufata nyene nk'umukazana yari yaramaze kumwakira mu muryango yego yaramaze kumwakira agenda akamutekerera imizigo imiceri ibiki byari bigeze kure kabisa n'umuzukuru wiwe n'umuzukuru mukuru wa mama afite ko wanashaka umwana twamuvyaye ko yaragiye hanze kuyo pana yaraje arambwiye ati uko ngiye hanze ko ngomba ati nahije ishuri muhiri wacu bwabo naho ni nabi wabo babikoze man bamugiye mu matwi tuwe muhiri wacu we nibagushaka gani bari je ofete abantu batanzi hari abantu banjija par nyene kuri regard uravye profile gutimo cinjuru rubanza ta nabamwe jamani serisa rero mugabo umuntu kandi wewe yaranzi neza yuko ntari baba nabamwe mugabo mu nyuma arabakonvenka araba influencer asanga yene ni mu ndaba mu bambe hama yasangura kuza ankorerako cyane je mama nkamere nkamubwira ati mama je uya muntu bugira je byarahetse nawe rero yarafise agasura umengo numweranda kumbe hari abantu bafite isura inziza nanje rengene mba nimereye ntanyumve je akayisha yumviriza uwo mudata ati je ko ndamubona ngaha ameze neza we nawe rero kuko hari mu 2021 mu nyuma mama yagiye kuvyemera neza abonye umukobwa yagiye kurongo avize n'inda y'imvuka yagiye kugira mariage afise n'inda yawe pana yiwanje afise inda y'imvuka tiba abantu no kuwameza mimi nani kari mukimya wihoreye nata umva hadi kimya avuga ati mimi nasubiri maku musi meri azobibona yambwiye ati aragita hari mu 2020 ico gihe rero bro chanda cyona kuciye nkora cyo nibera mu Kanyosha tangenda koteza hari ahantu abantu mu binywabi ronderera inzu kapanga inzu ifite ibyumba 3 pambana nibera mu mageto ico gihe namubwira mama ho ngomba kurongora ko je navuga ati mama hamwe yoshiramwo akora mu mwanya muto ibintu noca byabibaye burya cyagenda pambana ejo twe tuvuye Ingozi hari muri 2023 mu ntango no 2023 mu kwa kane mvuye Ingozi
turamanuka hariho agafuko bagomba kudepoza muhira kumva navuga ati nanje twari tuvuye kwimbura twama n'umunyengozi rero mama cyaba oblige guca mama ntarazi nahomba ageze muhira aratangara asanga ndafise udutebe ndafise iki ati umupeti yari ipanze vyaraheze ndaki upeti niko yafise projet gani tunga bibana wenyine ati ni bana totomo tipo rero no dernièrement mama namubwiye ati mama je burya ndafise ijambo ndafise ikintu ushaka kukubwira kiri ku mutima ndagenda twayaze mwijoro twambwiye ati sawa umukazi hano uramuzana ndaho mushiya amubona aramushima umwana afise indero yarezwe yuba rero no mu nyuma maje avuga ati uburero urakitse mwe yarinze akubwira turageze arashira ko yako hari ibintu byinshi kwera impamvu ntayizi twebwe ntitwikwera n'umuryango dukwera you understand gusa ico umuryango ukora no kuraba gusa yuko ufise capacity yuko uzoshobora zo gushobora je nk'umama ari ibintu azambwira nk'umama mu rugendo hariyo ibintu byose akunda mukorera asanga hari amahera aburamo ijambo yamambwira ati nta muntu abaye kategura urubanza abura ivyunguka tuyongereze no ambwira uko nyene gusa yongereze kabisa or nta muntu umwe aranterera gushika ino saha umuntu yanterereye ni Ipax yarambujije no kuza ndamuvuga simvuga hari Ipax mbwa kusayida akuzanike nawe ne yanterereye turabe Ipax abona abantu banterereye ava yuko urubanza ruba hari Ipax nundi mukire yitwa Jeff twamwibuka mutwicenga ajya mu bitagasambara Haya twicaye hajya yene. Amaye Sami. Ameze neza. No mu rubanza ni yarazanye na madame wewe. Ufite madame we nawagira ibintu by'amadecor. Yaraje kuraba. Madame yavuye azana hajya nyene. Barazananye. Baraneye iteka kabisa. Cyangwa Samire. Undi muntu yamaye. Patience angije hajya nyene. Yaje. Patience yarampaye na wene. Happy Famba yarampaye na wene. Happy Famba ari cool na wenyene kabisa. Happy Famba yarampaye. Ndikunda kubwira abantu banterereye ku rubanza direct. Abantu bavuga ati barampaye ivyunguka bagwaye ivyunguka ati barampaye ivyunguka pasi mugabo nabampaye envelope umunsi w'urubanza Pepe Famba yamaye ku munsi w'urubanza pasi ku munsi w'urubanza undi ni Ipax yampaye buca kubera ndibuka buca urubanza ruba hari ukuntu bijya biseke nibiki ibintu bimwe mbona teguma mareka aratigita ngati ko nkonyene kartu ya Heineken imigeze kuri 190 uravuga ati amahera ava dukehana pambana tu vois kwambye ati abona abatari mu muryango kati bana burya rero harabavye yewe nikabona evya ubwo nyene mu gatondo sanga ka message ka $100 na mie vraiment nikipata garare jenda yatwara kuri marché noir kweli kusema marché noir me frange na bakina tembea mwinshi azware na tanu ya nerere azoguterera ire azware nta nima azoguterera kandi ari mubambwe ati yo mukobwa wacu mutwaye kandi bakwabo na kibuza ahubwo madame yambwiye ngo nzo muhe nimero za madame wa Kazwari ashampatia aiziomba juni ndugu yake kwa kwa wanaongea mugabo urumva ndo hivyo tu rero tout simplement ikiri important uritegura kavuga ati je ndibuka umunsi wa mbere ngenda gufata bureau muri ville c'était en 2016 nafise bureau town nabanje kwanza kwipanga kubona yuko shobora kwiriha nk'amezi ngangahe naho bo bantu baba bataramenya nivo no meme n'urubanza ikintu cyose kwanza kavuga bifatira umwanya kana kwanza yuko bizokunda ese bizokunda mwana w'abandi bizokunda ko atarari inzara mwana bativwa ni ibintu biri simple kandi usanga ari ibintu bishoboka gusa
wabifatiye umwanya ukavyiga ugafata decision apana ukurupuka ngo nukora ngo namuteye inda ngo reka ndamutware oya no ivyo man ari gusanga utwaye daimon mu ugasigara regret ukavuga ni hatari abantu bose kaka jewe for real sishaka gutwara umukobwa ngo nuko namuteye inda arabavyihenda ko gutera inda no gukunda umuntu ko muzobana ubuzima bwawe bwose biriza n'umukobwa uje ukantega inda je nta mwana nihakana mugabo sinshobora kugutwara ngo nuko naguteye inda nkibaho kabisa kubera ndagutwaye ngo nuko naguteye inda menya yuko urugo na hantu uja kuruhukira sahanu tamunduro mani ubuzima bwo nyene ni stress jenze nga umvuruge zombe amvuruge inda mvuruge hama nce nta muhira sheka tuvurugana ngo nuko nagutwaye vizinda ivyo ni bibyo genda kubwiza ukuri uzunzi ko nje muhira nje kuruhuka kinetea stress naenda nawo iwacu abanyoni nuko jenje kanzana ni stress ubona kijimudoka nigira nyumba naye kwacaye seko msana hato ni the stress wabyo nivyo kabisa jewe nukuruka imana ndongoye umuryango wa mbere ubaka abasafukazi barubaka kabisa abasafukazi barubaka gusa barakazi bameze nk'abahanza akazi barakara nubugesera simbizi rero ukara dakara amenye yuko urugo nahantu ho kuruhukira unganiye stress ndagusiga na stress zawe kaziguma mu gacuri ngacanyika kandi ni usiga uri usigarondonde gusa ingware nuko mukunda nawe usanga sheri wewe gacu me stress no gatwagara amasantimu sasa zimbizi natubona imbega kumuswa kwanza vyabaye je nakubwiza nkomire tuzatubona bukeye tubona foto imeze bien ati simbizi no munsi yagize dote imbega bisigura iki kuri simbizi imbega n'umuco w'ikirundi bro nizo nyambara abarundi bambara en plus urumva nka jewe mbo sinzi kubona yuko sinzi hari dote bari maze kuvugisha abantu menshi nka imanza ziraba we ndo content imanza ziraba abantu bose sindi wa mbere nkuzurubanza sindi wa mbere sindi no wa nyuma mugabo bashaka au juste sindi wa mbere kese uri wa mbere wambaye imbega sindi no wa nyuma sindi no wa mbere yambaye imbega mugabo uko ama commentaire ahantu hose kabisa hari abantu bo bariko barandiki gushika naho umugore atanguye kuvuga ati bazi bipfemwo biyebete jewe ntavuzwe sinjya ati hajya ndiko ndarondera umufu nzwe no kuvugisha abantu wewe po weshe kubera aho nyene ni uhavuvu ati umunsi nzobabona ariko ndavuga ico gihe byanje bizoba byaraheze kabisa that is why ihonda ku budget dote ni zamazabaye uranje gukora vugisha abantu okay ujya munsi dote zari zabaye nyinshi cyane gose none kumengo nijeje ngene narongo ora babwiye ati nimba ushaka gusora indirimbo rindira ntangurira mbanje kwanza kubyanje biye oya none bose mugabo mari je ngene kumenya umuntu wese akoze akana bashaho babimenya ko byaba kaba trend ko biri kose umuntu wese akoze urubanza bakeneye ati bema urubanza rwanje nivyo vraiment ivyo nivyo mugandabira nk'ubare abakobwa waraye no ku mastati benshi bamwe no kuvuga nk'ubare n'abakobwa bavuga bati yaba ari jewe yarongoye hirira namenyekana namenyekana bantu basigara umustar binamushinda tagisi ya kubana bisi oya wacabanga ngo naka wanaka ngo ngasigaye agiriki ngo naka zisigaye atwara ngo ngasigaye agenda na bisi bacamuvuga kandi asigaye ari star ngo n'umustar ibaze afati ingekwa ni mie
na miyene ndi ruhande ya Simbizi nirehite Ega n'abanyere mu misi zazo bari content kandi burya niyo ndoto y'abakobwa bose mu misi zazo bari content mu misi zazo aduha ama content ndibuka turi ku ishure ngo twararaba ngo ntabwo n'umu prince n'umu prince charmant ivyo byose si hiti gusa wabukene ivyawe babimenye isi yose ari bindi baba bashaka nuko babimeze ibisa siendo ba prince je nabambwira abantu atarabamesha nga uzobona je nabambona bamesha nga afite uduga ngo jeje Apollo 2 abo bose bari ko yarondera hit babakeneye akoze ikintu sawa inyambaro nambaye ntiyariye hit kabisa ni sirimenda kuchwa kwa dunia ubu dunia ni trend ibiganiro baguma bamukoreye ati wewe no wambitse Simbizi ayo kabisa sivyo okay sivyo gusa jewe ndazi neza yuko ni imodoka nzogiramwe mariage izoba trend kabisa izo bari hit nene nzojya hit uburyo ari abantu bari Imana yarimenye ivyo ifise mu maraso donc jewe nkivuka banyita mwana navuze ntazigwa mwami kabisa ko banyita ikivuka urabyumva so rero kwambara imbega mu gihe nzi neza yuko ikintu cyose ndagikoze sivyo mwisi yanje songa ngo nisi yose mwisi yanje irimwo abanyemera abonzi ni bake abo ntazi nibo benshi muri ico gihe mba nzati ngomba kuba akarorero urabivuga boss ndinze nkora ikintu ndagikoraho maximum ku buryo mbera akarorero abandi uravuga dani oya nivyo jewe ndazi neza yuko ikintu mba nkoze kiraza kuraba ndazi neza yuko ubuzima mbayemo hari abantu gutya bamanza amaso bavuga bati none ubu nahakoze iki agomba akora iki agira etape suivante ni ya kuri predot bavuze ati ngo nari node dote bavuga gute dote bavuze ngo nari node ubu na kuri dote bazanye ngo mukwaha kwanje sibizi mbabarire ya rono jebi ya sinjobya nambari je nukuri mimi harirabura oya vrai wana ari black atoto se sibizi mimi ndaboje nta bwoya bw'umukwaha babwita gute bujya bwoya ubwa kwaha na misi naga na nipata kwa black eye na karabazaze ngira sasa umfotografe n'ababyagenze gute I don't know sinzi ifoto ni ibintu by'ifoto ifoto voilà mugabo tout simplement baga nabagomba ku désinformer abantu izi uko anangorane nukumvuga je umvuga neza cyangwa nabi easy yo wait kidogo sindaza chimbega chimbega okay ko nico wambajije ntugombe kwiruka nejo bundi uzi yuko ufise umuntu mwabi bagukurikira uronsa amahigwe yo kugira icumariye isinzi je nabikoze kugira abarundi bazi barambara imbega z'ikirundi ziga nizo mbega bambara umuco ziga mbega hari izindi mbega abajene baza bambara ishati yera akambara n'ikintu gutya ziga z'ikirundi ziga nizo mu Rwanda naziya zo mu Rwanda ziya shati buri gihugu cyose gifise imico yacu niyo kugenda yaza muri Afrique du Sud usanga abakobwa bambashira amabere hejuru bagira ikitivo baga bose afise imico yabo rero twebwe imico y'ikirundi uronse amahirwe kuvuga uti reka imico abari yo nshira imbere karanga ku Burundi ndagashimbe je urubanza rwanje rwo rw'ikirundi 100% uravye na decor uravye inyuma hari uravye na bimwe na decor ubona neza ko yari decor ibintu by'ikirundi kandi urabona neza yuko ni foto hajya zatagase kubera iki kubera decor yari matchinga background twambara yego okay mu nyuma yaho zatubona bana uvuga kuri content kabisa kuri content zatubona batanguye kuvuga ngo mahera ngo wakoresheje ngo aho yavuye jinje nama ndakubaza nafa pasi nakubajije icyo mufana neri nato waranyishuye acashira ko ngo $750 ngo zibaye zirakora umukobwa ni 2500 2005 yashyize ngo $750 ngo mvuga ibintu yanse kuri statut yiwe ngo $750 ziba zirakoye umukobwa
izo mariage mukora mutipanze yakowe $750 no ujya mukobwa yakowe inka zitatu mugwiza Rukundo na Mugisha hari inka zitatu wogo $750 ozana inka zitatu uyashatse kuvuga yuko ngira aramahera y'ivyo nguka baguhaye hanyuma uciye akoresha amahera ya ujya muntu bavuganye ivyo bintu nabivuze ku nabisiguye ejo mengo kurinde kuri Sinibuka TV nabisiguye ko urabyumva so ni amahera ya y'indirimbo yitwa Mwene Data indirimbo yanuze ya Alan na ntuzenya na ni indirimbo iri muri management ya 26 life yo afi ibyo muri 26 life rero ibyo nabisiguye kenshi nabivuze tout simplement jewe urubanza rwakozwe n'umuryango sivyo amafaranga nakoresheje mu rubanza ntabwo ari amafaranga ya 26 life ibyaje na 26 life birukwavyo kandi 26 life ndafise ukuntu dukorana nayo urabyumva namba narafatiriwe birumvikana urabyumva ni bwa buntu usanga tubura ndashobora gufatirwa bro ndiko nategurura ahubwo genda umugabo ndashobora kuba narakoze n'ibiganiro bibiri mu ndwi heze kandi nafise dote urabyumva twakoze mu ndwi heze menye yuko uyu ufise urubanza ama course menshi imitigito myinshi mugabo kuko bisaba uburyo bro sivyo si urubanza sibi wibaza man urubanza rufise plan zose ibintu byinshi urumva niyo mpamvu rero cyo usanga none ko yatanguye akwagiriza yuko ngo ajya mahera nayo wari bimeze gute amakuru yaronse gute Nerinati mbo ayo makuru urumva nabayahawe kameme nabo nta ndirimbo yosohoka lo 10 mfise predote mfise dote lo 19 umbwira yuko imisi 9 si Kazware yariza amategeko arazi igihe umuntu aba yahemutse haro dele yo kwitwa yuko uri umuhemu cyo kazi ko katakozwe nano si imisi 9 ya ndirimbo imaze ko ni yasose lo 10 ndabizi ko amasezerano ndayazi kandi ndanayafise rero ibyo kuvuga ngo nari nakoresheje habwo bagombye kubigira icyitwaza tout simplement yari gufuma avuga ati simbizi yaretse gukora promotion y'indirimbo ya Alan IG agenda kwishinga dot mugapana kuvuga yuko ngo nakoreje amafaranga ya Alan muri dot iyo ni uko nukurenza urugero Nerinati mufiki sasa kunone akujira mu rubanza je amatwi nsumira yuko migeze kuba mufise imigenderanire ya hafi igayo twakoranye dernièrement waracumvirije neza nta ngorane mufite je maybe peut-être no afise ikingo ibibazo je nta ngira ibibazo n'umuntu ubuzima bwonyene ni ngorane nibibazo ubuzima buzuze nibibazo na mahoere n'amabani biki hamacenza kandi kwitiranya n'abantu ngo waramuriye Jefferson ingorane ziwanje kirafise ikibazo yuko wamwazi cyangwa watwaye abandi jengira byo bibaho rero urumva siwe wenyene jewe ibyo iyo buri muntu wese byamwankiye ashatangura ngundanuka ngisa n'umwavu igiki biki patata izo zose na maruguma yo kunanirwa umuntu wese iyo ibintu byamwankiye bavyita gutera igere rya nyuma ese nabikubwiye gutera igere rya nyuma me ntaco biri buhindure inka naramaze kuzitanga no basha bazidusubiza ngo Nerinati ngo yavuze ngo ndanuka nibikunda jewe databuko yararyohewe nyina senge imihezagiro y'akaja mama yararyohewe yavuga ati ndarose umukazana none Nerinati je mbona me ari mu vyunguka na paeje simona voilà napambane nabiya vyama paeje hamane bamufunga tuzoza kumuvugira tuzoza kumuburanira kubera yagiye kubesha paeje yuko ari umujene kandi aramuke arengeje imyaka ariko Nerinati menga avyeta abantu bakiri bato nibisanzwe twese turafise ubutaye ari gihe umuma turafise ubutaye bw'abantu bw'abajene ari ukuntu ushobora kumbona ukibaza mfise imyaka mike arabantu tuzaduhura face to face kandi ati atwewe uma interview menguru urumutama mugabo duvuye menguri uri jeune navuga ati kujya ku muri interview niyo myaka mfise byose no chanze ngaho nje ngango mbesha abantu
ngurumva ngo nanjye ngo je ubujene ubujene 35 muri 35 mburamwe imyaka 2 Warongo yageze nawe kabisa byari bigeze ati warongo yageze arongera ko aranavuga reka tubandanye no umuntu avuga ngo jewe hageze oya nta muntu arongora hageze nta mwaka numwe yo kurongora nta myaka mugaye yo kurongora yabaho ku mugabo ho oya nta muntu ntibazo kubeshe ngo arongoye hageze hagera ryari wamaze gufata decision ngira kuri kibazo ncyanda kubaza kubiri kumbwiye ngo arongoye hageze nashatse kuvuga ati ko umva wowe kuko waravuze warafashe decision kubera kumbwiye ngo arongoye hageze nivyo nkeneye kumenya ya ndibenda ngenda kubwira ati warafashe wambwiye warafashe decision wowe umbwiye ngo hari hageze kubera ki hari hageze kubera wafashe decision wewe wambwiye tumuvyeyi yarakubwiye ati wewe ziba kurabesha wowe wari witwaye ko ndakubwiye iby'imyaka gacuvuga ngo hari hageze c'est pas ça urabyumvaga bro hari abantu barongora 50 ans hari abantu barongora 20 ans ndazi hari iwacu bipeti vyimbi nzahawe hari azamabaye ya 17 ans iremeye ku muntu muzima akamushira mu nzu 18 ans mariage yose yo kumya urumva mariage ni mu gihe wenyine umva yuko umutima wawe umva yuko ukwakira umuntu nyene mushobora kubandanya n'urugendo hari abandi bihenda ugasanga batoye siwe abyumva so rero Jason avuga ngo hari hageze ahubwo ari arengeranye kuko numvigena ariko igihe nariko bigirira syo genda bigiri ivyo bituma nakubwira ati byantwaye umwanya kugira Imana impereza umuntu dushobora kubona muri direction ye urumva re mugabo rero umuntu wenyene harengerana n'umukobwa ku mugabo nitunda nkane nati asigaje imyaka 2 kugira aje muri menopause amweke ni arondera umuntu nyene baza baratikurana nyene uko nyene atavye umwana nifitiye mu white muzungu ivyo bibaramubona namupostinga aramugira iki reka tubandanye arongera kandi anavuga ngo mu mico y'ikirundi ngo muko n'umuntu urupfasoni yubashwe afise icubahiro adafa kwifata uko abonye imbere yabama bukwe n'abasebukwe n'abandi ndiko nivugira un jour azohereza kwa Rojanti hari ibintu akora mu kibaza na entertainment naho vyanse buno buhimbiri nibukogwe imbere y'aba mwana burya baramugaye ariko ntavyo buvuga akanakamanza ubuhimbiri nyabaki naho vyari bwawe mu gihugu ata comedy ngo z'abasore n'abamutima ifoto urazi yashizeko none si sake nariko ndajya none umuco w'ikirundi umuco w'ikirundi bayita isake y'umukwe isake y'umukwe egaye kubera ikintu cya mbere kitwicira bino bintu kubera ubukene ndibuka ndiko ndagerageza ndiko ndapresenta ngomba kuzubakana nawe ndiko ndamwereka umuryango niho barabinsigurira neza batama nyene bo mu muryango bakambwira ati uno munsi imanza zubu barafata umunsi umwe zose zigahera mu gatondo bagaca mu irembo no gukwa urabyumva bagaca mu irembo no gukwa sangapi mu rusengero sivyo ku mugoroba batangura guca mu irembo no gukwa bagaca baja muri etat civile urabyumva muri etat civile bava muri etat civile baja mu rusengero bava mu rusengero bagenda kwifotoza gatoya muri reception bava muri reception bagira bagaca batwikurura baheza gutwikurura guca mu marembo hamwe baza bakagirako ivyo amaze kwibona yego baranabigira ko ivyo vyose rero impamvu yavyo ni gutitura n'imico sivyo gutitura imico kandi n'ibintu byagiye bifatarane n'uburyo n'ubukene n'ingene ibintu byagiye birahinduka birazimba avuga uti hamwe izi manza zose twagenda kuko je ndiko ndaraba urubanza rumwe d'abord abavyeyi kubonana kugira bapange bayage ubwo nigo rubanza rwa mbere rutangura abavyeyi bakamenyana umva dufate twebwe abana kera nuko kera n'umuvyeyi niwe yakuronderera idemo mugabo no munsi turahura n'umukobwa hama cyangwa gutwara mu bavyeyi uko
sadiri je umenye yuko abavyeyi babanje barabonana abavyeyi bamaze kubonana baja kunsabira irembo bagiye kunsabira irembo turaza gukwa aho hose hagenda habaye kare y'ukwezi kuko igihe abavyeyi babonanye baciye bapanga calendrier tuza gusaba irembo itariki bagiye gusaba irembo le 17 mars tubakorera le 22 le 19 avril urumva ibindi bizobikurikira mu nyuma je ni munyegenda muzuza mubona no mwijenda oya ni pu ni nta ne ati nigira umumeja ngo aramenya amakuru warigeze ubona ngo na invitation ngo ni iki ngo yarasohotse warigeze ubibona nigeze mbona yigeze sohoka je urabyo uzobona gusuko biba ivyerekeye ukuntu wari kora dusigura ati kandi jewe urabizi yuko jewe ikintu gusa nzovuga umunsi urazi ko publia de publication de ba je ndazi nta muntu dufitaniye dossier nta twubakanye eta civile yanje iraryoshe na ndera nta mugore turigeze tubana n'umugore wa mbere ngo mba ntwara sindapfakara nta nikini nivyo gusa bibaza baraba hajya baza babamanika barabe yuko hano nabenze ngo nzogutwara sindamutwara iyi foto yashize ko Nelinate wari ko ivyo rero nako ndavuga ati n'umuco w'ikirundi niyo ngende sorry ko nacenja mu bintu byinshi mu muco w'ikirundi ndakenewe shaka iki sa ugomba yishire he uce ujya mu ryango ntuguruka sindawukoresha uce kuri ujya wundi kandi ntuyibloke urumva twagura nsigura irya sake irya sake rero nakubwiye ni mu muco w'ikirundi kandi irya sake umukwe kera mu mategeko mu mico y'ikirundi ya sake nategezwa kuyimara ndayijya ndumwe kuko nigo rugezo gwerekana yuko uri umukwe yazosuma kandi nivyo niyo mpamvu kandi nabikoze kirundi cyane niyo mpamvu naciye ntwara ibisongerezi biza kuyimfasha yaranakomaze ngo abantu mwajanye ngo umukina kimwe bisigura iki kuri simbizi natwaye imisore ibiri itarubaka natwaye intore Segihembe na Master ntibarubaka barya ntibarubaka izabo umva baracyafize niyo mpamvu negeza kubatwara kugira babone ibyo nakoze bwira nabone bro nukuruka Imana si urubanza nakoze urubanza rwakozwe nakoze bashire muri commentaire 50% yari imico y'ikirundi oya bo urubanza ibintu byanje byose nakugeti gwera mu ntango gushika ino saa turacari mu mico y'ikirundi hari abantu babonye amafoto ya mwamikazi uya mwana twavyaranye uya mwana bamuzanye urubanza rwaheze nasiganda bazo ne kari he meya ko n'umwana atigeza negera aho twari turi oya kubera mugaje na warampostinze agafoto warampostinze ku ifoto nega mari itara sa uravyumva nakunda kubaza ati mwana naramubonye kuri umupostinze kuri statut namushize ko numva niko nabwiye yuko n'umwana bamuzanye kugira twifotoze gusa mugabo mu rubanza siho yarari gusa yari hafi urumva rero ababaza yuko ngo inkoko tegeza kuyijya kujya nyene ukayimara bikaboneka yuko uzosumira uyijya neza piga urabona niwo muco bijya bahita mbe urabizi yuko hajya nabi wawe baje kundaba baza bitwaje isaki avuga tumuko wacu ifoho tumuko gendo mukwe niko bimeze iwacu mu Cibitoke gendo munye Cibitoke niyo mico yacu nabone urumva iyo nagiye gugukwa nabone afise imico yabo mugabe ikintu nakunze nuko ko je ndibuka umunsi batwakira kuri Predote inkwano abavyeyi bari bumvikanye uravyumva inka bari bumvikanye mama yaciye ambwiye ati yabana no kongereza
mama afiye gusa kubona gusa urubanza gusa samubwira Ukuntu ati rumeze. dutegereza kongereza kubera ndabona yuko ari ibintu bitoroshye kandi en plus n'ingene ibintu bizimbye ku isoko kuko twebwe Cyane abantu gose. bose baje barafunguye baranywa Bene n'ibintu biboneka gake mu rubanza ariko urubanza rwa rwubashwe simbizi ni kawaida Rwari niyo rumeze mpamvu neza natumiye kabisa. kandi nari natumiye abatari bake gusa icyo nakunze benshi baraje abo nashoboye gutumira baraje bashoboye kuhashika Yeah. ni byiza kuza turashikiranira kabisa turiko turasozera hariho nuze aga content numvise yo uvuga yuko Elinate ashobora kuba yarabaye mu gihugu ca Oman igihe twari tuzi yuko yoba yari mu bihugu vya Malaysia nta Malaysia yigeze abamo yabaye muri Arabie Saoudite Elinate yaje yarabaye yivye impunzu for real yego yaje yivye impunzu yego yarivye impunzu bigenze gute none yavuye bigenze gute byari baga nyine impunzu nyene bisanzwe nyene byaramunaniye kuba umuyaya kamukata Niko yarazi yuko ibintu byo guslayinga ari yavyo ukunda yarazi yuko guslayinga ari nyene vyo pass mugabo biranga byarangiye urumva vyanse yashima aragaruka yaragiye yarakoze ikiyaya muri ntuze muri Arabie Saoudite muri Arabie Saoudite c'était en 2016 kora ikiyaya ibitamburisho vyi kugira atahe yagiye muri ambassade baramureza laissez-passer kugira ashobore gutaha ashobore gutaha niyo mpamvu aganira yatafise inzigo nyinshi yaciye mu bintu byinshi mugabo rero inkuru nibaza nimigeze kuba nk'abajama canke kubera inkuru ziyo muraziziranye gose ko ne twarabaye ndamuzi nyene urumva nta nkuru ziwe noyoberwa nibisanzwe kandi amakuru naja mu bintu bitari ivy'ibintu nenkaniri ugiye mu kiyaya hari abantu buri muntu wese arafise mu buzima uzosaba Imana iguhishure ivyawe ivyari ivyo ntuje mu bintu bitari vyawe hari abantu benshi ngaho hari abantu benshi twihenda kuja mu orientation tukazusanga twagiye mu bintu atari ivyacu mu domaine atari gwawe voilà c'est ça ni mubaza umuntu yaragiye ko yabonye naka ari umuganga ateye imbere mu kiganga nakanje kwiga ikiganga asanga wowe ivyo byari mekanike kandi mekanike ushaka kurashobora kuba umu docteur uko ntivyari bimukwiriye none gasimbitse canke byari ari aba docteur ya mekanike automobile ya bafite n'ama PhD ibi byo kurera abana birafise abantu babahinga bavyo baze tumwana bimeze uku mugayigeze kwa afise umwana nyimba amatwi yanasumira imba urumva numva rero ibyo kuja mu kiyaya baramuhenze abona hari abantu tazi abantu bubatse amazu mu mafaranga y'ikiyaya benshi kabisa ndabazi ngaha ndaza abapeti ba Kesdan bahora bajya amahera badada bari muri Oman vyata barandi promoter bose barayariye bana ugezera kabisa ni bisanzwe bako none aba usanga byari umujama byatuyaga ari muri Canada umugenzi ndanamuramutse cyane togute itwa Iradi hari mu ndirimbo z'Imana sambwiye ati twebwe ngaha twozimbwa ati tukora ibintu ni hatari mugano gutumikana bo ati ngiye kozimba petit frère petit frère indirimbo ya Jean Marie mugabo Airtel karozimbwa cyarakora amavideo cyabakora amavideo yakoze video ya bien indimi twa Child of God ya Jean Marie bashaka kuja kwiraba kuri YouTube Jean Marie featuring Glow indimi meze neza mugabo urumva niyo cyagenda avuga ngo agiye kuba mu videographe muri Canada nivyo ukunda kabisa ubwo n'ubudiri ngo ngato twakora amadiri mugabo akazi principal ko abamesha baga ba Dumba ba Saido Nyanga era Saido Nyanga yarantereye kuri dot ba Saido Nyanga abapeti bitwa ba umujya mungu wa Kidumu nani ba petit wa Kidumu ari aba Espoir ba Arsene isane barakora muri Jimbere magazine bagiye batsema ibiti ubu si mu kwa kane ubu bamaze kwinjira mu ishamba ubu bazosaba bavaye basa nibiko bahura n'amaluni basa navyo baje n'abara boss mugabo
abo baramenye ivyaba baramenye umva nka Arsene yaragerageje gukoresha ubwenge bwiwe bwose abona ubwenge nibushobora kumutunga avuga ati reka nkoresha ingufu erega iyo ubonye yuko ubwenge bwansi koresha ingufu kabisa kwera bakubwira ati kati kino gukata nta bwenge akuna abwenge bujamo rero hari abantu rero babona ati jewe n'uruka Imana ubwenge bwanje ntiburi bunsumire reka ngende nje gukora ikiyaya muri Oman kera abona mugabo twizere ko yitaho niyo mpamvu nkanera afise inzigo nyinshi cyane kandi ntizohera umva arashaje agomba aje muri menopause ntaravyara nivyo nakunda bana vyara nta n'uwo mwikoza bisanga rero acagumana inzigo ko yigeze kuba afise inda naho yagiye mu matrompe ntiyamwinji yagiye inyuma y'igitereko umva n'igitereko nambasha yagibandura ega n'ubugesera ni atari umuntu yakoze ikiyaya bibaze ko atandi madiyo yaragerageje gukora yandi pamba ni atari uri no mu bigiye bihugu by'abarabu n'ubugesera gusa ni fresh tu buri muntu wese nk'ibi nagenda bikubwiye sikuvuga ati gukora ikiyaya ari iki wawe kiraguteza imbere mbige ugiye mu kiyaya atari ivyawe man uzoherekeza abayaya nk'umuntu agenda guca ibiti atari ivyiwiwe uherekeza abaca ibiti kwera uza kwire turuva imyaka yarakujanye igihe turi umuhamagaro wawe urakireka atari muri domaine yawe ikintu utegeza kuba ugifisemo umuhamagaro simbizi nuko ari abantu baremye kugira baba bakoresha n'abandi baremye kugira baba bakoze sasa nukumenya iyo Imana iguhishuriye kumenya ivyawe ivyo urimo Imana ubaho bien sana kabisa simbizi reka duhereze kuri washize kuri nobaza kari kuri page ya Facebook uvuga ngo umusana ngo aronsaga hit icambere atashira ku matatuage yaba iwaba gateye mu urege yacagenda gwa mu hotel simbizi bivuze iki uri kuvuga ndi hano ni muri kamere k'abasani benshi aronse washatse kugira kwa global yego ni benshi basatu bibose igihe bamenyekana yacagenda gupanga ari kuri set yari kwa Nica Enzi urabona ari shegari kuri 5 ari kuri 5 acapangana na Center Cage baguma bita ama telefone haro ndi Devota ingo haro ndi Devota turabazina kunda ku telefone Janet Janet pana yo Devota Devota rakunda kumutelefona nendi akazina gusa kari gatesa n'akazina kitwa Signorine kaga koko kajya abantu ndagezi na Berenice very class Berenice Devota Signorine ubugesera ni atari azire mba mugatumba angalia sasa gutya ifundo yakati ukibaza rero n'iki rero ugavuga ati nese wewe warubayeho gute niyo mpamvu yaronse Berenice navuga ataha la belle atari umva ndo hivyo rero niko vyamye niko bagira niyo mpamvu tuko turababera akarorero apana ngo nuko ngo simbizi ngo agezweho ngo abantu bose bamukoresha ibiganyo niki ngo cenja gupanga igeto sinivyo namambwira abantu tubana ati jewe nk'uwagoje ati hago faking wese ugufaking jese sinobura inoti yo gusorora aho ico coco niki urabyo cyo nikibaho twebwe tugiye no mukabare baratuvusha udasinye cyari umugwa kwiza ruramvusha kwera turunwari wago byahora biba kera oya n'ubundi nyene ha ngabo rero akaroro keza ufise influence kora influence iri positive meze neza pana kuvuga ngo nzorongora 60 karabasasi iyo myaka abari hatari kabisa iyo myaka uri kuratera igiharuro je sinifuza yuko umuririmbyi azosaza ameze nka Mwezi Gisabo uko ntabwo na Mwezi Gisabo yifumbireje kabisa ajya umudagi yaramurembe sasa simizi wazukibo yari yambaye cyakiboro nyine nayo namba cyaki yakimbe yarafise menga ni 10 ni 10 kabisa yararifise warayibonye yapi nyamada ibona iminsi yose be akabare mwambutsa bangiri gata yari Mwezi Gisabo yari Mwezi Gisabo kweli urinzi ubona ugeze muri iyi uko kandi rero ibi ntubitegura ushaje ubu uno mwanya wo gutegura ntuzoguze 60 gucumera gutya
Jaza mtoe simbizi wewe. Kampambane. Imana ni igitamo. N'Imana yabonye ko wagize foromani. Irakublessinga kabisa iravuga tu umuntu yapambana. Pambana ataruko. Uvuga ati nguraryamye. 60 mwezi gisaba. Uca wifumbereza kabisa. Simbizi twayaze neza kabisa. Uranije kabisa. Ndakubwire kandi congratulations Imana ibijemwe ku rubanza rwawe n'izindi manza zizosubira Imana kabisa ibane ku blessinga ibandanye guhezagira mu byo urimwo hamwe n'umuryango uri kuritegurira gushinga. Bless. Merci beaucoup Simbizi. Bakunzi bakazoa TV tuzosubira mu kindi kiganiro. Ciao ciao. Done for real.